mushobora kutwibwira? Ego urakoze Graciela, nitwa Gentille Fanny Nahimana, hama nkabandi umukuru w'ikinyamakuru Zen Planet. Zen Planet kinyamakuru ca éducation sexuelle des adolescents. Hama kandi nkabandi umwigisha mu bijanye n'ubuzima ndangagitsina, co bita formatrice en santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents et des jeunes. Ok, Gentille, mfise ikibazo mw'iyi minsi hano haregereje Saint Valentin. None kuri wewe Saint Valentin iki yatanguye ryari? Urakoze cyane kuri ico kibazo kuko ni kibazo gikomeye. Urazi Saint Valentin mwose afise ingene ayisigura. Saint Valentin deja umva ko ari umunsi mukuru bitirira umweranda Valentino. Mu bisanzwe burya uyo munsi twita le 14 février ngo umunsi mukuru wa Saint Valentin, mu bisanzwe ni hariho Valentin umwe. Mu bisanzwe uwo munsi hari duhimbaza aba Valentin batatu. Duhimbaza aba Valentin batatu mu bisanzwe. Ariko abo tuzi inkuru zabo ni babiri. Hariho umwe bita harimwo n'umunyafrika, hari umuvalente umwe w'umunyafrika, babiri rero b'abazungu. Uwo munyafrika nta nkuru yiwe tuzi, ntituzi ingene yabayeho, ariko abo bandi babiri hariho uwa mbere ni umuvalente yigeze gufatwa ashigwa mu gasho, ngo bamushize mu gasho ngo acakunda umukobwa w'umwe mu bamucunga, donc la fille d'un des gardiens, ngo hanyuma ico gihe rero ngo amukunze ngo acamwandikira agakete, yandikira agakete uwo mukobwa, ngo mwandikira nyine ingene amukunda, acarasinya ngo ton Valentin. Wazi ko kuri Valentin abantu bavuga ngo ta Valentine, ton Valentin. Aho rero ngo niho hatanguye iryo jambo no kwandikiranira, umuntu agasinya ngo ton Valentin canke ta Valentine. Ngo umwana rero uwo mukobwa uwo yamucunga ngo yari aveugle, ntiyabona uwo mukobwa. Ngo yakiriye ako gakete, ngo harabaho igitangaro, uwo mukobwa ngo atatangura ngo acarabona danku. Hama rero guhera ico gihe rero hacatangura iyo nkuru yuko abantu bakundana bategetswe gusinyanira Valentin, mugabo kandi ko urukundo ruri magique. Donc biratangaje ingene yacakanura. C'est des mythes bien sûr, mugabo urumva ni kugira ngo barondere ingene bashobora kubidusigurira. Hama umuvalente wundi wa gatatu ari wo nibaza ko benshi bazi, yari umupatiri. Yari umupatiri yabayeho mu kinjana ca gatatu, hari mu myaka y'amajana 200. Ico gihe uwo mupadiri hariho mu gihugu c'abaromani hariho umu empereur yitwa Claude II. Bavuga ko ari umuntu mubi cane, yari cari gihe c'ingwano cane, kuko yakunda kuguma ashaka kuja gutera ibindi bihugu kugira ngo yagure l'Empire romain. Uyo mu empereur rero ico gihe yategerezwa kuguma agenda guhiga gutera ibindi bihugu, yarakeneye imisore n'abagabo benshi cyane ashobora kujana. Hanyuma yaca ariyumvira ati jewe aba bagabo bandanya baja kuja mu miryango yabo, baja kuryamana n'abagore babo canke baguma biyumvira abana babo, bihava bituma ntashobora kubagumya ku rugamba, canke bagashobora kwiyumvira iyo miryango yabo, bigatuma bataguma bari concentre ku rugamba. Ico gihe acashinga itegeko, kuva ubu nta mariage idosubira kubaho, nta bintu byo gusubira kubaka. Aca arabikuraho. Mugabo rero wa mupatiri Valentin aca aravuga ati oya, ibyo bintu umu empereur yashizeho sindavyemeye. Aca guma rero ahamagara abantu ati nimwumvirize ivyo yavuze, uwumva ashaka kugira mariage muraza, ararondera ahantu hinyegeje, adatangura kubandanya hezagira amakouple, ahezagira abantu bashaka kugira mariage yinyegeje. Mugabo rero finalement l'empereur aravyumva yuko hariho umupatiri yarenze amategeko, baco baramufata rero bamushira mu gasho, hama finalement acara ba exécuté, donc baramwica. Rero uyo Valentin uyo wa undi yandikira agakete wa mwana umwe amucunze, n'uyo Valentin w'umupatiri bose bavuga yuko boba barishwe itariki 14 z'ukwa kabiri.
bapfiriye rimwe oya ntibapfiriye rimwe kuko ntibabayeho mu mwaka umwe ariko itariki bose babayeho exécuté le 14 février bose bishwe iyo tariki ya 14 février kuva ico gihe rero baca baheraho kugira ngo bayihe abo Valentin bari bo bitwa ko babaye nk'abantu baba nk'ibimenyetso vy'urukundo vya mbere ariko kandi akanyuma kubera iki uyo munsi wa 14 bawita ko ari umunsi w'urukundo ubwa mbere muri ico gihe nyene c'abaromani hariho imigigwa yaba kuva itariki 13 gushika kuri 15 donc du 13 au 15 février harabaho imigigwa bagira ama rituel bitangore l'hypercale yari misi mikuru bahimbaza imana yitwa l'hypercus ngo yari imana yirondoka ico gihe rero abagabo baridegiza bakambara ibintu vy'ibimaske canke bakaraba ingene bambara nyene ukuntu utamenyekana cari gihe abagabo birigo barahiga abagore ego abagabo bahiga abagore bafise abandi bagore none oya mugabo barondera abagore badafise abagabo canke les femmes seules canke célibataires bakaba yari umunsi wo kwirekura bakajya urashobora kuryamana n'umuntu ushaka ico gihe nimba nk'ubu hari uwo wahora wiyumvira bikakugora ingene ubimubwira cari gihe cyo kwirekura nyene ugashobora kubimubwira ico gihe rero basa n'abantu bahimbaza irondoka canke bahimbaza urukundo cari gihe rero wasanga habaho formation y'amakouple mashasha abahora binyegeza ico gihe bakaca baja habona kuko vyaba birekuwe ico gihe rero haje haza mu nyuma umupapa arabona iyo migigwa y'abapagani kuko yari misi mikuru y'igipagani kuko ico gihe abo bagabo bariko barahiga abagore bahuye nabo hari gihe bagira ikintu cyo kuryamana en masse ico bita uno munsi les orgies mu gifaransa sanga abantu baryamana mu buryo buri désordonné hanyuma rero ico gihe uwo mupapa caravuga ati oya ibi bintu tubikuremwo ubupagani aca bishira rero acagira umunsi mukuru w'abakirisu kuko burya Saint Valentin urumva ko deja ari umweranda bace bamuha iyo titre y'ubweranda acavuga ati ahubwo reka kuko urukundo ruva ku Mana uyo minsi ako duhimbaza ikindi kimana ngo ni kimana cirondoka ahubwo duhimbaza Imana yo itanga urukundo rero aho niho habaye nk'imizi y'umunsi mukuru wa Valentino ariko rero igihe nibaza ko gishobora kuba dukorera ko cyane no munsi twabihawe n'abongereza nibo batanguye kuzana novuga l'aspect moderne y'uyu munsi kuko uribuka ko wa mu Valentino wa mbere yatanze kagakarata ntivyagumye abantu ntibari bazi ingene bashobora kuvuga ko kera n'abanyaburayi mukundana hariho ico bita courtiser la femme vyamye birimwo ibintu vy'ubupfasoni n'ibintu vya retenue mugabo mu nyuma rero vyaje kuba ibintu novuga umuntu akora yerevutse hageze igihe c'aba abapoeta banditsi bivyese bo mu Bwongereza nk'aba Shakespeare mu gihe c'ikinjana ca 15 niho batangura kwandika ivyese batangura gushira hejuru nyene ibintu bijanye n'urukundo ico gihe niho tuzi najya amapoeme nka Romeo et Juliette abantu batangura kubona ati erega umuntu arashobora kubahuka kuvuga ko urabona ko histoire ya Romeo et Juliette bafise imiryango itumvikana mugabo abana baravuga ati oya twe turakundana abavyeyi bakundana canke badakundana ico gihe habaho ico kintu cyo kubahuka abantu batamukubona ati erega umuntu arashobora kuvugira hejuru ko akunda umuntu canke umuntu akavyerekana bica biheraho rero niho dutangwa no kubona n'ivyandiko bijanye n'urukundo n'ibindi rero finalement mu nyuma ariko uyu munsi mukuru wahavuye ufata ikintu novuga commercial haje habamwe ibintu vy'urudandaza kuko ico gihe hageze nko mu myaka kinjana ca 19 niho
wa mugigwa wa mu Valentino yo kwandika gakete zace bitangura ikintu musi twita les cartes de vœux, les cartes d'amour, abantu uwo musi mukuru noneho bakaca batangura kuhanahana utujambo bandikiranira umuntu ego wakusha amajambo ufise mu mutima ainsi de suite. Hanyuma mugabo finalement ayo makarte kandi ngo aravamo urudandaza rwinshi, ariko hageze ico gihe burya igihe ca le 14 février i Burayi aba ari igihe haba hageze igihe cita bita le printemps, ni igihe haba hakuze heza amashugwe, haba haryoshe. Rero abadandaza amashugwe nabati oya ntimutange gusa amakarata ntabwo umwoshira nk'amashugwe na hanyuma rero finalement les fleuristes nabo bati oya reka natwe tuhafatireko, batangura rero kuza baradandaza nabo amashugwe. Kuva ico gihe rero la fête ya Saint Valentin iciba umunsi mukuru wo guhanahana tuja utuntu twanditse ego ubutumwa bwanditse wasanga bandika bakaca bacapa ko yamana bavuga ngo ni y'urukundo Cupidon, aho gashira ko agatima ainsi de suite. Hama mugabo batangura no gushiraho ivyo vy'amashugwe, hama bica birabandanya. Rero finalement no mu Burundi nuko vyahavuye biza vyaje mu nzira yo kudandaza amashugwe, kuko niko twatanguye twumva Saint Valentin ati bwira uwo mukundana umuhuru ishugwe. Rero nuko novuga Saint Valentin yatanguye gushika naho ugera ku rugero tuzi uno munsi. None abantu nibo baba barayihaye iyindi ntumbero, kubera ko mengo Saint Valentin igeze hariho ibindi bintu biba birenze ivyo twe tumaze kumva canke uko yoba yaraje nkuko bimbwiye tumengo hari irindi zina barihaye rirenze iryo ukuntu byo bavyaraje abo ba Saint Valentin bagize bapfuye. Mo bintu mbere rafise ntabwo ariyo ihari ubuye, kubera ko abantu bumengo barabigira ibindi bintu bidasanzwe ukuntu. Ego cyane le problème ndiko ndabona wanashaka iki gihe nkuko bivuze bisigaye kumwe abajone bavuga bisigaye ari too much. Sigaye too much mengo ni ibintu by'ibitralala, abantu bakuze babona ngo ni ibindi bintu bagomba bakore, abajone nabo bakamengo ni igihe cyo gusambana pour eux malheureusement. Ariko ico gihe ca Saint Valentin gitangura guhimbazwa mu bisanzwe ntiyari gusa umunsi mukuru w'abakundana, genre la fête des amoureux, yari umunsi mukuru w'urukundo n'ubugenzi. Donc c'était la fête des amoureux et de l'amitié. Nukuvuga yuko uwo munsi mukuru udahimbazwa nécessairement n'abantu bavuga ngo bari mu rukundo, ari abantu bubakanye canke ari abantu bariko barasangira urugendo rwo kwitegurira ku bana, canke kumbure ngo n'abantu bafitaniye cyo bita amasentiment. Ubarashobora no guhimbaza n'umugenzi wawe kuvuga je nawe turi abagenzi, yari umunsi wo kukwereka ko ndakwiyumvamo kandi ndagukunda ko ufise ikibanza mu buzima bwani mu mutima wanje. Rero nibaza yuko justement abantu dukwiye kugaruka uwo munsi ntubu munsi novuga wo gusambuka wo kwivako, ahubwo yoba ari umunsi wo kwinjiramo, n'umunsi novuga wa recueillement, n'umunsi wo gusubira kwiyumvira urukundo abakundana bakavugana aho urukundo rwabo rugeze. Abantu bubakanye akaba umwanya wo kwicarana bagasubira bakagira amafiançailles mashasha, bagasubira bavyita gute hajya bagasubira kureshanya une nouvelle séduction hagati yabo. Donc n'umwanya wo kuhonovera urukundo rwabo no kuhonovera iyo relation d'amour ibiri hagati yabo. Ce n'est surtout pas umwanya wuko umwe wese yitakaza canke aja mu bintazi. N'umunsi vraiment wari ukwiye kuba umunsi wa union, umunsi w'ubumwe n'umunsi w'ubunywanyi hagati y'abantu. None uwo munsi mukuru wa Saint Valentin wemerewe guhimbaza abantu bose muri rusange? Nkuko meje kwivuga je urumva ni ubundi dès le départ Saint Valentin yahimbaza bose abagenzi n'abantu bakundana. Ariko rero ico mu bisanzwe urumva yategerezwa ubundi abayuhimbaza ni bose.
ntitworeka kuwuhimbaza mu muryango, kuko mu muryango turakundana, uko urukundo ntirufise sens imwe. Urukundo rufise novuga amaforme menshi. Hariho urukundo dukunda abavyeyi bacu, hariho urukundo dukundana nk'abantu bavukana, hariho urukundo rw'abagenzi, hariho urukundo final mukunda wa muntu wumva yuko wifuza ko mwubakana. Urumva ayo maforme yose y'urukundo kuki atohimbazwa le 14 février. Urumva uwo munsi rero wa le 14 février nta bavuga ngo naba bategerezwa kuwuhimbaza. Urumva on devrait célébrer l'amour sous toutes ses formes. Ariko rero nkuko Valentin nawe yabishatse, ni umunsi par excellence pour les couples mariés. Ni umunsi koko wategerezwa guharirwa abantu bubatse, ni kuvuga urukundo go, kuko nk'ubunye bijya abana b'abadolescents canke abajone bataragera kubaka, uwo munsi baca babona ko ari umunsi noneho nk'umuhungu arakubwira ati uyu munsi ndashaka kunyereke ko nkunda, umukobwa nawe ati oya utegerezwa uno munsi kumpa agakado, mugabo final mugasanga bihereye muri ya celebration itari nziza, ugasanga two turasubira kuja gufeta ya minsi mikuru y'abapagani mwe navuga ya Maripercar, usanga ahubwo ari umunsi mengo c'est la célébration du sexe, alors que c'est pas vrai. Urumva rero malheureusement rero nkuko papa yadufashije akabukura mu bupagani, tugaragaza uwo munsi ntubu munsi de la célébration du sexe, mais c'est plutôt la célébration de l'amour, la célébration de l'union des cœurs. Rero hama abantu bahuje imitima, si abantu gusa bari mu rukundo, nabo mu miryango barayiselebra. Rero ni umunsi mukuru wo guhimbaza abantu bose bafite ico bahuriyeko. Nko mu Burundi turavye imico yacu, kubera ko twebwe dufite indi mico yacu itandukanye n'iy'abandi, turemerewe gufeta Saint Valentin, kubera ko ubuye ni ibintu bimengo n'ibindi bintu bimeze ukuntu nkuko ariko abisigura. Mu Burundi turavyemerewe nk'imico yacu y'ikirundi. Kubera iki tutoyihimbaza mu Burundi? Ufite Saint Valentin, ico mbona uri kuriga ingene kw'isi yose bayihimbaza, ico mbona nuko igihugu cose kirafata uwo munsi mukuru kikawinjiza mu mico n'imigenzo yawo. Ndagoye nk'akarorero nko muri Finland, muri Estonie, biriya bihugu vyo haruguru vyo mu Burayi, umunsi mukuru wa Saint Valentin ni umunsi mukuru baba bariko bagira renouvellement des vœux y'abantu bagira mariage, canke akaba ari uwo munsi nyene bagira ama mariage. Donc umunsi mukuru wa famille na amitié niko bawuvuga. Ni umunsi mukuru w'imiryango n'uy'ubugenzi, ntibarinda gushiramo ibintu vy'urukundo. Hari abandi nabo hariya havuye ijya nkuru ya Romeo et Juliette mu Butaliyano aho bita Verona, hoho ku munsi wa Saint Valentin ni umunsi w'ihiganwa yo kwandika les belles cartes d'amour. Igihe cyose hageze ni competition, uwo munsi nk'ubu tuzi ko nk'ubu ko buca abo umunsi mukuru, ico gihe abantu bose babazi ko hageze umwese akandika sa plus belle lettre d'amour. Hama rero finalement ama competition aba au niveau ya région yabo, hama bagatoramwo ugiye ubu wa mbere. Donc urumva abo niko bawuhimbaza. Ugiye muri Aziya nabo nko mu Buyapani abantu bamaze gushikayo, uwo munsi mukuru nawo ni umunsi abakobwa n'abakenyezi bahereza amakado abagabo. Nuko babigenza. Urumva rero nibaza ko natwe twokwiga ingene umunsi mukuru iwacu twowuhimbaza. Abarundi turafise uwo mugenzo wo gukundana, turafise umugenzo wo gufashanya, biri mu nyifato zacu, biri mu mibereho yacu, biri mu karanga kacu nk'abarundi. Ariko rero twategerezwa kuvyakira, tukabivangamwo, tukavyinjizamo kugira ngo iyo Saint Valentin ntize guhindura identité yacu, ntize guhindura akaranga kacu, ariko kumburi tubere juste occasion yo gushobora kuwuhimbaza nka twebwe nyine nk'abarundi, kuko mu Burundi turafise akaranga k'umuryango, turafise akaranga k'urwo rukundo hagati y'abantu n'abandi. Nibaza yuko twotegerezwa kuwakira ukaba umwanya wo kuvyura
urukundo rw'imiryango abavyeyi abubakanye abavyeyi n'abana babo nibaza yuko kuri twebwe ari aho twoshira novuga inguvu cyane kuri uyu munsi wa Saint Valentin twaba umunsi koko wa réveil y'imiryango ce n'est surtout pas umwanya wuko ugwaruka ngo umunsi w'abadolesa ngo bakundana no vraiment si umwanya wabo nukuri uyu munsi wa Saint Valentin uravye neza ukawiga n'umunsi w'urukundo nyago urukundo rwiza urukundo rwiza nago ruri he ruri mu miryango urukundo rwiza ruri muri baba banyi bafashanya n'umunsi rero twese twategerezwa bamwe n'abandi kwereka ingene abari hirya no hino yacu tubitayeho kandi tubiyumvamo turangiza n'akahe kajambo wobwira abantu kuri uwo munsi wa Saint Valentin canke uko bakwiye kwitwara muri iki gihe nukuri uyu munsi wa Saint Valentin ndipfuza yuko twokuramo ikintu cyo gusambuka ari ikintu nka twebwe abanyabujumbura bavuga ngo kubwikuramo oya si umunsi wo kubwikuramwo ngo tuba abandi bantu oya ni umunsi ahubwo wo kwiconnecta ku mutima yacu ni umunsi wo kwinjiramwo umwe wese akaraba babandi bari hirya no kuko urabona umuntu ku munsi umuntu aba ariko ariruka mu buzima hirya no hino on prend pas toujours le temps yo kubona abantu bari hirya iruhande yacu ngo tubiyumvemo abavyeyi baguma biruka nta mwanya wo kwicarana n'abana babo n'abantu nyene babagenzi usanga ata mwanya ufise ubafitiye mwese yiruka arondera ubuzima bwiwe rero n'umwanya ahubwo wo kwicara kibuka gasiera umugenzi wanati oya uyu munsi ndaguha rimwe tu vois mugabo ikintu kiko kirambabaza nuko kenshi iyi minsi ya Saint Valentin ugiye kuraba mu bubare bwa Bujumbura abagabo baba bari kumwe n'abagore babo ni bake vraiment sur 10 couples usanga bicaye sindiko ndabavuga ariko ugiye mu bubare bw'Ibujumbura le 14 février usanga mu bantu 10 mu makouple 10 icaye mu kabare nta bagabo batatu canke bane bicaranye n'abagore babo usanga bari kumwe n'abahabara canke bari kumwe n'abakopine babo birababaje cyane birababaje rero uyu munsi abagabo batahe muhira bashira ishugwe canke barabaga kado bashira umugore wabo umugore nace kwisoko agurira agashati umugabo wiwe abana uwo munsi bicare baganire n'abavyeyi je ne sais pas umunsi ugirira akantu wereka abavyeyi ko ubakunda kumbure urazi ico abavyeyi kumbure baba bakunda gusumba n'umunsi wo gusubira kwinisa n'umunsi wo gusubira kohotisa les liens entre les gens n'umunsi wo gusubira kwiyunga rero n'abagenzi bafata umwanya wo guhura baganire kugira ngo ubu munsi ahubwo usubira novuga utwuzuza à l'intérieur plutôt que ubu munsi usanga abantu ku mugoroba canke bukeye bamwe bari déprimé. Je me rappelle que hari igihe twigeze kuva muri Saint Valentin tugeze kwa Rogente dusanga huzuye abana b'abakobwa benshi cyane ego bamwe basaza ati oya narindiriye ishugwe ejo ntigeze arinzanira abandi nabati oya ntigeze ambwira ivyo nashaka ko ambwira rero usanga finalement bukeye bose bariko baradeprima bataye imitwe ico gihe kwa Rogente hariho abakobwa bashika bangahe ngo bagize ingware ko arakoreza tante bari bafise umunsi wa Saint Valentin bataburonse. C'est vraiment dommage yuko uwo munsi wo umunsi wo kudusambura dusambuka muri twebwe n'umunsi plutôt uko twiyunga rero ndatumiye abantu bose kugira ngo uyu munsi wa Saint Valentin ubu umunsi wo kwegera abajama bacu ubu umunsi wo kwegera imiryango yacu ubu umunsi mukuru nyene mwiza twegeranya utwuzuza hama nyene nkabashatse nyene no kwipfuriza n'abakundana kandi ndazi ko bahari umunsi mukuru mwiza hama imiryango yacu ibandanye itera imbere kandi ikura. Amen. Ndagushimiye cyane Gentil. Urakoze cyane nawe.